ariko ikibazo rero nagize gikomeye ico gihe ndisparisa nafashe inzira ya Rugombo ndugira ahantu bita kujya kane rya Ndava ndagenda n'imodoka nshika hiyo onye nka 5 y'ijoro abo nari ngiye kuraba kugira ngo ndabashikire muri iryo joro byari bikigoye kuko rashise deja kuri centre 5 y'ijoro sa ico gihe abantu twari turi kumwe muri iyo modokari barambaza iyo mva niyonja mbura ukuntu ndabibe explica ndibuka yuko baciye bafata decision yo kubagira abankubite bayice batenga Shalom nshuti namwe bakunzi ba Empower TV ndabaramukije aho muri hose nizere ko muguwe neza aho bitameze neza namwe ndababwira nti mwihangane vuba cyane biracashoboka nkuko mubibona rero turi ahantu heza cyane kuri Boulevard de l'Uprona Restaurant Bardos aho benshi bita kwa Sogo tukaba twatewe iteka rero no munsi yo kuronka umutumire wacu mwiza cyane Evangeliste Fiston Sengiyumva akaba agiye kutubwira intayi ikomeye cyane y'ubuzima bwiwe ego ndabaramukije Fiston amahoro ndabona kumeze neza ndashima Yesu Kristo ndibaza ko atakibazo hashana amahoro turashima muri byose ego nkuko wavyumvise rero turifuza ko ushobora kudupartager intahe y'ubuzima bwawe nizera cyane ko ishobora kuba icigwa gikomeye ku buzima bw'abantu benshi ego murakoze cyane nako inahe yanje ni ndende cyane ariko ni nahe ihagaze cyane mu gikorwa Imana yakoze ku buzima bwanje imbere yuko mura na Yesu Kristo ubuzima nabayemwo ubuzima bw'ivyaha nabayemwo ubuzima bubabaje cyane ubuzima morashinga inahe nemeza yuko atamuntu numwe yari kubunkuramwo atamuntu yari gushobora kubunkuramwo canka atakintu na kimwe hano kuri nose cyari gushobora kunkura aho hantu narindi atari ubuntu bw'Imana bwonyene bwahankuye kubera ko bwari ubuzima burebure kandi bubishe gushika umunsi nahitamo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje rero inahe yanje yagaza aha novuga yuko umuce munini wayo ugizwe n'ico gihe cyo kuba narakizwa ico gihe navutse nk'abandi bose mvuka nk'abandi bana bose mvuka mu muryango ufise papa ufise mama papa wewe ntiyatevye kubaho kuko yaciye apfa nkiri mutoyi adusiga turabana babiri na mama umva tuvukana turi babiri hama mutoyi wanje yarakiri muto cyane papa yapfuye mutoyi wanje akiri muto cyane jewe nari maze kwisumbura gato nari mfise nk'imyaka hagati y'itandatu n'indwi hama muri ico gihe mama wanje aca agerageza kwigwana ko kugira ngo ashobore kurera abana biwe urumva papa dusize turi babiri jewe na petit frère hama mama acabona yuko agize definini ya cyane sinzi ko kivuga mu Kirundi agize igikuwa kinini cyane cyo gushobora kuturera cyo kwifuza kuturera tubone dukuze rero mama ni igeze asubira kandi kuronderwa n'undi mugabo canke ngo aje kubana n'undi mugabo bashobora kuba baramurondeye sinzi ariko ntiyigeze aje muri ayo engagement kandi yaciye yiha umuhigo wo kuturera twebwe abana biwe hama muri uko kuturera novuga yuko ariho nibaza yuko hatangiye kubaho utugorane cyane ku buzima bw'iwanje personnellement kubera ko yaciye aja kudandaza mu isoko kugira ngo aturonderere ivyo dufungura aturonderere uko tubaho atangura kuba atakiboneka muhira atahirirwa yirirwa mu isoko kugira ngo arondere ibifungurwa bana bafungura akirirwa mu isoko rimwe na rimwe ntamenye ukuntu abana birirwa ntamenye ati mbega abana birirwa gute bafunguye gute wewe yashira ingufu nyinshi cyane mu kuja kuturonderera kandi vyarumvikana kuko yashaka kubona abana biwe bakura hama muri uko kuturonderera yagenda mu gitondo ka kare kuko yadandaza genre ibitoke n'amashu n'ibindi bitandukanye by'ifungurwa mu isoko rero agiye kudandaza mu gitondo jewe nari naratanguye ishuri niga muri mu wa mbere mu wa kabiri gutyo nkiri mutoyi yasiga muhira kansigara na nyokuru nawe yarakuze ageze mu zabukuru ntiyashobora kunjera neza nkuko bien gérer n'abavyeyi bakuvyaranswa rero ico gihe
agiye kusuma mu isoko mu gitondo plutôt agiye kudandaza mu isoko mu gitondo yasiga aneguriye ibintu byo kwishuri yibaza ngo ndaja kwishuri nivyo naraja kwishuri ariko ntiyankurikirana ngo ngirire amasuivi menshi cyane kubera ko uyu mwanya nawe yashobora kuronka kuko ni bya bindi byose ya mama b'abapfakazi bagwana kugira ngo barabe ko bogaburira abana babo akagenda mu gitondo yiyumvira cyane ivyo abana baza gufungura ariko sinaba nkironka peut-être ya discipline no kwita de base y'umuvyeyi umwana akura ku muvyeyi kandi abakeneye ya affection y'umuvyeyi ya hafi sinayironka cyane kubera ko amwanya munini ya naho twamarana yirirwa mu isoko kandi vema ndamutahura kuko yagomba kutubona dukura dufungura tukabaho rero hagati yo kuba agiye mu isoko no kunsiga muhira niyo natanguye rero kononekarira neza aho onye natanguye kononekara gute natanguye kwirigwa ahantu mu bandi bana ibaza umwana afite 7 ans 8 ans ntangura kwirigwana n'abantu bakuze kwirigwana n'abana twabana baba bamaze gukura mu vyumviro bamwe bamusanga bafite n'imico mibi rero sinigeze ndonka umwanya munini cyane wo kwirigwana na mama kirese ngira yagwa canke ari ikindi kintu camutumye ataja ku isoko naho nyene ahiriwe rimwe na rimwe ari wasanga atahiriwe kubera mwebwe ahiriwe kubera impamvu zatumye no musi badakora ku isoko so ati ibyashara nibiraza canke ibindi rero no kuvuga yuko umwanya munini nawumara ndi muri ayo marigara yabo bandi bana canke abo bantu twagendana nkiri umwana mutoyi cyane rero canangura rero kugira imico mibi imico nkuye kuri abo bana muri ayo marigara tuja koga mu ntahangwa tuja sinzi kwibanga imyembe muri rohero tuja sinzi bya bintu nyene by'abana by'imico y'abana no kuva yuko ni ibintu umwana ashobora kononekariramwo akiri muto cyane rimwe na rimwe uri umuvyeyi ntubibone ariko satani akaba ariko arateragira imbuto agomba guteragira mu mwana kuva akiri muto rero ntangura kugira imico mibi yavuye rero iba ikomeye cyane maze kwisumbura gato nkinjira mu myaka ya za 15 ans 16 ans itangura rero kuba imico mibi cyane gusumba rero ico gihe mama yaguma yibaza ko ngenda ku ishuri yuko amashuri yameze neza byose bimeze neza niga kandi ndonka ivyo fungura urumva umuvyeyi abonye wafunguye akabona uraryamye rimwe atano mwijoro arushevuye ku isoko agasanga waryamye akabaza ngo yafunguye bakamubwira ngo yafunguye wewe yacabona yuko birahagije abana ndiko ndabaronderera mugabo muri wa mwanya nkuko nababwira muri wa mwanya ntabandi muhira pito wewe yabatari muhira niyo rero none kariye cyane cyane rero muri uko kononekara maze kwisumbura rero nagenda bona zangaruka zose ndavuga ni yuko ari naho nahe yanje ihagaze cyane kuko ibintu vyose nagenda bibwamo nkiri muto vyagiye rero birakura cyane muri jewe uko nakura niko vyagiye bikura muri jewe kuko n'ubwenge buriko buri developer mu muntu iyi developer rero yumva yuko ubu unyibye bintu nashobora kuvyiyofra canke ashobora kuvyihereza neza canke ikintu cyose yakora kera gikorana ubwoba kubera peut-être imyaka n'abamusumba mwirigara maze gukura ntangura kumva rero naje no tangura kuja muri bimwe no vyiyofra canke bimwe no bikora rero naciye ntangura ibintu byo gukunda inzoga inzoga nazo narinzi cyane ndi muto mugabo urumva kubera ko natangiye kuguta ndi muto ariko maze gukura ntangura rero kumva ndazishatse ndazikunda ibiyeri n'izindi nzoga zitandukanye ntangura kumva inzoga ari ikintu numva naje nshaka kwiyofra aho nyine nifise ama 15 ans 16 ans kuri 13 ans ndibuka yuko nigeze kunywa inzoga ijoro ryose kuri bonane hari nifise imyaka 13 twagiye gukesha kuri bonane numva sinzi ko umva umwana wa 13 ans maze kumenya ubwo bugabo bwose bwo gukesha ngo bararanywa kandi twarakotiza n'amafaranga ndarandanywa ku buryo ico gihe nibuka yuko naboreye ijoro ryose barantora bantwara muhira ntazi ivyo ndimwo ndyamye ahantu mu butru quelque part nashobora kumenya ivyo ndimo parce que umwana afite 13 ans n'inzoga nkeyi zishoboka zirashobora kumutuma atakaza ubwenge kubera ko nabaragiye iyo capacité yo kuzisuporta rero jewe ico gihe ntangura kwimenyereza kunywa inzoga muri iyo myaka ndanywa inzoga kubera kuko abagenzi twagendana wasanga bansumba mugabo naje kubera ko nafite igikuriro n'uburebure wamwe ngo naje harageze ko ntangura kuza ndasoma ntangura kuza ndanywa rero ndanywa izo nzoga izo nzoga rero hagera igihe kuko urumva udakora atahantu uronka amafaranga atakintu kiguha amahera misi yose kugira ngo uje kuzinywa iwacu nta mafaranga bampa mama nta mahera y'amaya agent de poche ngo ku buryo ngo nshobora kuja kwiyofra izo nzoga hagera igihe rero ntangura kumva ndazishaka cyane mugabo ntari capable yo kuzigurira canadukana rero ingeso y'ubusuma kuko urumva narumva yuko nshaka kwiyofra izo nzoga nshaka kunywa izo nzoga ariko
sindi capable yo kuzigurira ego abo twicarana mu marigara hari abo wasanga bakuze deja bafise ubuzi bakora canke bafise ibintu bisumamwo n'abandi ugasanga nyine bafise imico mibi yo kwiba peut-être bamwe niko batabikubwira ngo yivye ariko ntangura kumva rero yuko nanje ntegerezwa kwama nicaye mu irigara mfise ikintu ndiko ndanywa nteramiye mu bandi naho rero haciye hatangura kuza iyo mico y'ubusuma muri jewe sinari ndi umusuma auparavant mugabo ntangura kugira uyo muco w'ubusuma kuko nashaka kwaparisa mu bandi yuko meze neza kuko urumva mwagenda gutera mama 18 mu bandi bagenzi rero ntiwashobora kubateramiramwo atacu uri kuranywa wacumaramara hama ukacugerageza gukuraho bwa bumaramare bwawe mu kubaforsa no mu kubaprova canke mu kubemeza yuko nawe uri tayari canke ufise ivyo ufise rero muri uko kushaka kubaprova naremera pendant la journée nkiyumvira ikintu cyose nokora gishoboka ku nzira gishoboka no hitana kugira ngo nshobore kukidandaza ndakigurishe hanyuma ndonka amafaranga atuma nicarana naba bagenzi le soir nanje nterame mfise ka mustere cyangwa kayeri babone yuko je suis quelqu'un nanje ndumuntu mu bandi rero ntangura kwadukana izo ngeso z'ubusuma ingeso z'ubusuma rero ingeso y'ubusuma kirakomera novuga yuko yatanguye umengo na faiblesse mfise ariko ndagira ahantu itakiri faiblesse abo gicika ikintu kimboshe ntangura kuba umusuma vya vrai aho niyo natangiye kononekarira niyo natangiye no kumenyekana mu bantu ku buryo namenywe n'igice kitari gitoya ca quartier n'abamwe ya Nyakabiga yuko ujya muhungu ari umusuma sinzi ko mva ico kintu ntangura kugira izo ngeso z'ubusuma kandi rero nari wa musuma utaramenya nasa neza nari meze neza sinzi babasuma agomba kwaparisa neza kukagoroba babasirimu mugabo abari bamaze kumenya nabo wasanga babiri batatu bo baramfashe canke hari ikintu bo baranyagije ugasanga nico abo baramenya kuko urumva nari umwana yiga kandi umwana afite ciye ubwenge umwana umuravye ubona yuko niga kuri CSKPRS ntitwara aba promotionnaire ba mbere kuri CSKPRS ya cycle inférieur muri 2004 ntitwatanguje cycle inférieur umva babona nambaye umwambaro wa uniforme ishuri gize ico gihe narize kuri lycée du Lac aho hose barambona bakabona uyu mwana aciye ubwenge ku ishuri no umwana umengo wa parama nta kintu wo mwagiriza ariko satani yari karonona muri jewe indani bya bintu abantu bashobora gukomera amashi kubera ko babona apparence mugabo indani uri kurapfa kandi ari karakunonuza uri kura developer n'ingeso utaruzi ko ufise mu buzima bw'iwawe mubo wibana mama wawe yararimo mama rero yari base mama wewe urumva niwe nahera ko kuko wewe niwe navuga yuko yari idiri iri hafi yihuta imbere y'izindi deal zose mama rero ntangura navuga yuko ari naho natangiye kwimenyereza kwiba ko ndibuka ko ico gihe mama natangiye kumwiba muhira ntangura kugira imico yo kumwiba kuko urumva yaradandaza kandi yararonka amafaranga menshi urumva kubera ko urumva yagenda kurangura mu gitaza canke mu gatabo yagenda mu gitondo ka kare rero mwijoro hari gihe yamamagara afise amafaranga menshi azozindukana kurangura akacaja muri douche akayansigira ku gitanda akambwira ngo ndayamuharurire canke ndayamupangire neza kuko umva ntiyibaza yuko Jefferson ashobora kuba niba ariko ndakubwije ukuri naharuramwe ndayabika wowe ntavyo yamenya nkamwiba wewe kubera ko petete yabona amafaranga akiri menshi muri uyo mwanya uko narunze akaca agenda kurangura sinzi ukuntu yabibona hariya canke sinzi ukuntu byamugendekera mugabo je nabanzi yuko yazindutse kurangura namwivye ndibuka n'ikindi giheho ingeso yanje yari yamatangiye gukomera cane y'ubusuma mu gitondo kimwe avyuka ashaka kuja muri douche kugira ngo aje kurangura hama acata amafaranga muri salon 15,000 ico gihe 15,000 yari menshi à l'époque ayataha hasi ayataye muri salon acaja muri douche je ndavyuka ndayabona ndayabonye ndayatora ndayanyegeza mu mabati hano mu mabati hejuru ufate mu mabati n'ahantu atamuntu ashobora kwibaza yuko ndayabikayo rero ariko harura nyine agira ama control ya nyuma kugira ngo agende kurira imodoka aca aravuga ati ngo je ndataye amafaranga 15,000 nanje cenja mu bandi bababara ati vyakwerura yataye nja no kumufasha turayarondera twese hamwe mugabo nzi ko ari je nayabitse ico gihe iyo scene ntiramba mu maso kuko mama wanje yararize ararira mu maso yanje ararira mosozi umengo yabuze umuntu kurumva yari amafaranga menshi ico gihe kandi yari amafaranga ruvuga yuko avuyemwo ibiharuro vyo byaba bipfuye mugabo bana ndinumira ndanuma ndahora ndaceceka ararira ararondera ndamufasha kurondera ararira mugakora ko amasaha yaragiye aca aravuga ati je nta kundi nagiye kurangura nyene bike bishoboka kuko urumva nari ndamwiciye ibiharuro mugabo ntiyibaza ko ari Jefferson kuko tujuru nakubwiye yuko nari umwana yaparisa neza umwana w'intore mugabo ariko arapfa rero ebana mu buryo bwimbitse cyane buke ahoze ndayamwiba ico gihe wayamarira nyene muri ubwo buhumbu
hama aragenda ararangura aramara iminsi avyidoga mu nzu atajya amafaranga je sinzi aho yagiye je naratahanye yiyumvira nyene vyinshi muga naje nkabanyere mu bamubwira ati peut-être bagiye mu isoko peut-être bagize gutya mugabo nzi neza yuko ari jewe nayamutwaye uko niko ingeso yanje yagira niniya haratinda rero haragera igihe mama atangura kubona yuko ari je ndayamwiba kuko sinibuka ukuntu yabimenye muga haratinda arabona yuko ati fiston ari suspect vraiment niwe yatwara kuko hari igihe wasanga yamfashe urumva atangura kuza arankubita mama yarankubise ico gihe bimwe bavuga ngo kugarura umwana hakiri kare byari bigoye kubera ko nari nononekaye kuva nkiri muto cyane we bagiye kubona ingeso yanje ninjiye mu makorosi ya 14-15 umva natangiye kwisumbura gato or natangiye kononekara kuva 7-8 nkiri muto cyane wewe yibaza ngo ningeso ngo nadukanye vuba kumbe ndayigendanye imyaka ariko we nuko utari bwamfati rero ico gihe atangura kuzarankubita mama wanje yarankubise cyane ndafise inkovu ngahanya yaraho yaranturiye ino hose yaranturiye agerageza ngo kunkarira ariko ni bimwe nakubwira ni inkoni shikiri gufa nishikira ingeso yarakubita ariko ni bimwe by'abavyeyi bakubita abana babo ego gukubita umwana ni vyiza ariko hari gihe usanga urukora kubita umwana hararengeranye umva nakifise ikibazo cyo ku mubiri ahubwo afise ikibazo c'indano kuko kubita umubiri nibaza kukubita uwo mubiri wava musubiza umubiri wiwe aje kwiba ufatiye umubiri n'igikoresho kimudeplace kuko ahagwaye si ku mubiri agwaye indani rero yaragiye ngaha arakubita umubiri arakubita ariko ntiyashobora kumfasha gukira aho hantu indani kuko hari ahantu maze kononekara no kunkubita nuko yarahirutse kumfata bisanzwe rero agerageza kunkosora ankubita akarungika abantu ngo bampanure mugabo biranga ntangura rero kwiba meme no mu rupangu atangura rero kuzamanye ndabiba ndibuka ariyo scène nazo kwibagira ninjiye kwiba umuntu yari bara jeune marié bari bimukiye ahantu twaba mu rupangu ndinjira ndabiba ajya ama DVD yarakiza abantu bose bakiyashuhiye uyifise wayigurisha amafaranga menshi iyo byari bigisha mu Burundi ndinjira muri chambre y'aba jeune marié aba jeune marié ninjira muri chambre yabo ndabiba amasede bafise n'ibindi mizigo bafise amabien yabo ndatwara kugurisha cyane nangara ndagenda Obyo wumva bise ko kwari ukugira unywa inzoga gusa canke hari ibindi sinzi ko ofete nibijyanye navuze nkitangura watangura wumva ushaka kuhaparisa neza mugabo icitwa kwiba cyatanguye ari faiblesse mugara kubwiye yuko cagize ahantu ro giciki kimboshe urumva hamwe usigara utakiri mu marimite y'inzoga gusa kuko inzoga wivye n'amafaranga 100 inzoga 20000 waborewe ajya yanducu yatwara rero nibaza yuko harageze igihe bitakicitwa gusa ibintu niba kugira ngo nyinzoga ariko niba kubera ko ingeso yamaze kuba niniya cyane muri jewe cyamaze gucika ikintu kimboshe ndaboshwe ofete rero ntangura kuba muri ubwo buzima ndiba mu babanyi hagera igihe ingeso yanje rero nko nababwiye imenyekana nko kwibabara bace ry'abaragiye 14 nabako mu Nyakabiga iramenyekana ku buryo hageze igihe n'umuntu wahariye pfo imuhira bivye nk'amashuka yashobora kuduga kurondera Fisto ino ruguru atari na je nayivye bakabaza ati hari umuntu ngo yitwa Fisto nga anye kwa kundi urangisha umuntu akora ikintu kujya anye haza kurondera nk'umuntu dufate akora nk'amatara ati nta muntu umu electricien nga anye ngo rero jewe bivye kwibarabara baza muhira kubaza ngo nta muntu yitwa Fisto ngo banga batubwiye ko ari umuntu yitwa Fisto nga ngo w'umusuma twashaka kumubaza ko ari wewe yatwivye ajyamanuzeye sinzi ko umva iyo etiquette yari ofite yari meze nka identité ku buryo ndibuka yuko hageze n'igihe ngenda mu babanyi ngiye kuraba televiziyo kuko ma televiziyo asanga ari umuntu umwe canke babiri bayifise kwibarabara ngiye kuraba match yari hano narabira Coupe du Monde muri narabira ama match muri Coupe du Monde muri 1998 ndo twabira ama match na 1999 gato 2000 umva muri iyo myaka nyene ya kera rero bari bafise ka televiziyo ka noir blanc nibo twaje kurabira ko ama match ndibuka rero match nako ndaraba ya France Italie muri 1998 nyumva hari ahantu tuja kuraba ama match rero igihe kimwe ngenda kuraba yo match sinzi yambari match sinzi kindi kintu cyashaka kinkwaye mugabo yari television tu umwana w'umukobwa arahaguruka mu bandi bana bose twicaye ngaho arambwira ati ngo Fiston yari umukobwa umusulman ko yari famille musulmane arambwira ati Fiston papa ari tukataliaka eti wose urudeye kwingira mu ndani eti uko bandi umva mu Kirundi ni papa yaratubujije ngo wowe ngo ntuzusubire kandi kwinjira ngaha anye abandi bana bose bazohinjira mugabo wowe yaratubujije kuko urumva abavyeyi bose kuri 14 cyangwa abantu bose kuri iryo barara twabako bari baramaze kuvuga ati uyu mwana ntazinjire ngaha kijya gihungu nikiza cinjire ngaha ni kibandi ni gisuma sinzi ko umva uburemere bw'ivyo bintu nari nsigaye ahantu hose nca mwibarabara batavyumva bamfata nabi bambonye
bakambonamwo ubwo busuma ku buryo n'igihe nakizwa rero na bamwe byatevye ko bavyemera kuko urumva ahantu usanga ingeso yaramaze kuba etikete nyene nka grife ku buryo bakomeye tujya mu no mubandi rero ndaba muri ubwo buzima ubwo busuma burakomera rero ubwo busuma harageze igihe nza ndakubita ku mama wanje amafaranga nkamwiba canke nkiba mu kibano nivye nkaca ndisparesa nkagenda bakabura iyo nagiye muri 2003 narigeze kwiba ndacomoka mara un mois hari ku ntwaro ya President Domitien Ndayizeye mu gihugu ndavyibuka ndagenda ico gihe nagiye muri maparti ya mu ntara za Rugombo hari inshuti za ba mama niyo nagiye kugira ngo ndire amafaranga hiyo onye mfire nyene hiyo onye kurumva narimeze kubita kuya mahera mama wanje arambura iyo nagiye abantu bose barabura iyo nagiye kubera iyo ntambara yari hari ico gihe mu gihugu hari hariho crise mu gihugu gatoyi nicagiye habaho intambara ku Musaga amabombe batera ku Musaga ico gihe ndibuka yuko haratevye haragera igihe bibaza yuko Fiston yafiriye ku Musaga canke no banaguye mu mabombe canke aguye ahantu nyene bakamenya ati yarapfuye peut-être korera sinzi ko kwibaza umwana muri famille ashobora kudisparesa un mois batazi yo yagiye fata muri famille un mois batazi umwana yagiye bakamubura rero mama yarambuze ahantu hose barabaza barambura ndadisparesa nta numwe yabonye trace yanje wamengo n'umuntu yari wirengero nyene nabaye dispari abo wagiye ko hiyo ntiba telefone mama wawe abo nagi ico gihe ndabona nta telefone baza ko yari bwa existe ama mobile nibaza ko atari bwabeho kandi bobo sinaburi ivyo ndababesha ariko ikibazo rero nagize gikomeye ico gihe ndisparesa nafashe inzira ya Rugombo ndugira ahantu bita kujya kane rya Ndava ndagenda n'imodoka nshika hiyo onye nka 5 y'ijoro abo nari ngiye kuraba kugira ngo ndabashikire muri iryo joro byari bikigoye kuko nashise deja kuri centre 5 y'ijoro sa ico gihe abantu twari turi kumwe muri iyo modokari barambaza iyo mva niyonja mbura ukuntu ndabibe explica ndibuka yuko baciye bafata decision yo wagira bankubite bayice batenga ikiziga